abanyamahanga boye guhaga ivyawe. Abanyamahanga bariko baravuga ni bande? Ibi vyose ni Imana iriko iratubura, ni Imana iriko iratwereka aho ivyacu vyononekarira, aho ubuzima bwacu bwononekarira bice mu kugira mu gukora ibitejeje. Ngo abanyamahanga boye guhaga ivyawe, ivuga ngo umuntu ashobora gutakaza umugisha wiwe, umuntu ashobora kwakwa inyenyeri wiwe canke bakazimya inyenyeri yiwe. Tuko turavuga inyenyeri niga capacité surnaturelle Imana ishaka ubuzima bw'iwawe, ikuronsa amafavera abandi batariko bararonka. Rero uburyo bumwe novuga abayaksedako nukutera nukutazigama pureté mu buzima bw'iwawe. Ivyo bituma ivyawe bihaga abandi. Bacavuga kandi ngo ivyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi. Ibi vyose ni ibintu n'ama consequences aza kugaragara kuri uyo muntu atariko arazigama ukwera mu buzima bw'iwiwe. Ivyiwe abisanga mu nzu y'uwundi muntu, ivyari kugira neza ubuzima bw'iwiwe abisanga mu nzu y'uwundi. Muzosanga kenshi abantu bariko bateye imbere kuva kera, mugabo abandi nibo bateye imbere mu gishingo c'iwabo. Ivyabo vyarazimye, ivy'abandi biraka. Ivyabo vyarahagaze, ivy'abandi birabandana. Kubera iki? Kutazigama pureté. Birigacirangiza ivuga ngo nawe ukazoboroga kwiherezo ryawe. Ni mudakeneye kuzoboroga kwiherezo ryawe, zigama ukwera, rindira umugabo Imana guteguriye. Ntugaherubura kigongo yonone igikundiro cawe. Ubone ngo imyaka yakujanye, ubone ngo abandi bariko baragira mariage, abandi bariko baragenda hanze, abandi bariko baronka ubuzi butuma baca babaho neza. Zigama ukwera kwawe, woye kuzoboroga mu iherezo ryawe. Hari ibintu bibiri bitazimangana mu isi y'impwemu: ijambo uvuze n'igikorwa ukoze. Muri kazoza kawe birakuratrapa, kuko iyo ukoze igikorwa canke uvuze ijambo barandika mu isi y'impwemu. Utabisabiye imbabazi ngo bisambuke bicacuke, ni projection, ni deni ujanye n'akantu ufitiye abandi. Yesu aravuga ngo umwami w'ino si araje kandi ntaca mfisemwo. Bo nawe ubutwaye akantu ka Satani muri wewe, bitebe bitebuke azokuratrapa kandi azoka kwishuza. Kandi akakwishuje n'Imana ntizoshobora kugutabara kukivuga iti none wewe rega biri legale. Afise ugwandiko ruvuga yuko umufitiye ivyiwe. Wigenjeje nabi, uvuze nabi, uhisemo nabi, ubaye muri izo ngeso mbi, waba udakijijwe canke ubikora ukijijwe, bironona kazoza kawe, kuko kazoza kawe kandikwa n'ivyo uri kuraba mubu. Le futur n'amashwa yawe y'uno munsi. Uno munsi uri kurahitamo nabi, ejo uzobaho nabi. Uno munsi ni wahitamo neza, ejo uzobaho neza. Ico ubivye nico utegerezwa kwimbura. Ibiye nibiranga umuntu arakijijwe canke ngo ntakijijwe. Harababivye bibi bakijijwe n'ababivye bibi badakijijwe, bose baravyimbura muri kazoza. Ndivuga mu mani majambo, umuntu akwiye kwamige cyose ariko arisuzuma, kandi umuntu harinde ararindira ngo bibe vyinshi. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndazanagize icyumviro, nibuka yuko jewe bino bihe ntashoboye kubibona. Hariho ama evenement kenshi muri kino gihe akunze kuba, twari dukwiriye gushira ku mutima cyane, kuko kera ntivyakunda kuba. Ugasanga umuntu agiye mu kintu kanaka adafise intaye ya mugenzi we, cyangwa adafise umuntu yamushingiye intaye, yamubwiye experience, ugasanga uri kurugira essai erreur. Rero no munsi ino débat ni kugira ngo ntuzosubire kugira essai erreur, ushobore kumenya aho ushinga ikirenge. Rero ndashaka kwakira abatumire bacu, nibaza yuko botangura kwipresenta kugira ngo abashitsi bashobore kubumva, babamenye, hama dutangure igikorwa cacu. Ku mazina nitwa Kanyambo Carmen, nkaba ndumwamikazi w'uyu mupapa yicaye nga. Tukaba dufise abana bane, tukaba dukunda Yesu kandi tukamukorera. Amen. Apotre Kevin Sibomana, umwami w'uyu muntu twicaranye. Bani bahezagiye. Haleluya. Nanje nitwa Alice Muco w'Intore. Nkaba ndumufasha w'umugabo mwiza twicaranye. Haruguhishurirwa ngaha muri kino kibanza. Dufise abana bane, turakunda Yesu kandi turamushima muri vyose mu vyo yadukoreye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
Jean-Claude Midogoro, évangéliste. Nubakanye na Miss Merveilleuse nga. nta karne mwazanye muze murandika Kandi ndakunda Yesu cyane kandi ndakunze kuvuga ngo ndi umugabo aruhutse mu rugo. aya ni uko bamaze nk'abantu batazanye amakarne ntimuzovyibuka ega hariho amazina atanditse muri Bibiliya ntawe mubikura naha nyene sinzi ko mwabonye ibi bintu bimeze neza cyane baranganya abana bose rero ni kuvuga yuko jeyo bari kuntumira vyari kugorana n'imyaka ya mariage barayinganya no guhishurwa gukomeye cyane rero tudatevye turaza dufite ibibazo byinshi mugabo twipfuje gukora navuga gute kubipakwa byose kugira ngo tumenye byinshi cyane ariko turagira n'undi mwanya wo kwakira ibibazo biva muri mwebwe rero mwitegure si umwanya mwinshi dusigaranye rero mwitegure nitwavuga ibibazo biva muri mwebwe ntimuze gutangura kwiyumvira kandi hamaze kugera mutangura kuvyandika imbere yuko batangura kuvuga ndazi yuko ari ibibazo mwazananye rero birazagenda neza akabazo ka mbere kaduhere ku muvyeyi wacu oya umwe wese ni couple ndayita couple apostolique akabazo ka mbere mwoduha insiguro ya pureté canke ya pureté wavuze okay baraza kubidusigurira insiguro yo kutandura canke kutagira agasembwa mu bijanye n'imigenderanire y'abatarubaka n'abamaze kubaka urumva ni insiguro yo muri aya ma experience abiri abatarubaka n'abamaze kubaka mwashobora kuduhereza insiguro murakoze insiguro y'ibijanye pureté iryo jambo mu Kirundi ryagoranye mugabo muri Bibiliya bavuga kwezwa insiguro y'ukwezwa imbere y'uko umuntu yubaka ni no kubaka maze kubaka canke inyuma yo kubaka ku bwanje nigihe umuntu azigama ukwera kw'Imana muri we nigihe umuntu azigama ubuzima yaronse igihe yizera Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe nigihe umuntu muri we yamige cyose ariko aritondera ivyagezwe Imana itubwira nk'abana bayo kuko tumaze gukizwa twinjiye mu bwami butandukanye n'ubwo twahozemo ubwami twari turimo bwari bufise amabwirizwa bwari bufise amategeko bwari bufise novuga ivyo umuntu asanzwe akora ari muri ubwo bwami aho ibijana no kubaha Imana ataco vyari bivuze umuntu akora ico yumva ashaka ikimujemwo nico yumva yokora mugabo tumaze kwizera twimuriye mu bundi bwami nabwo bufise ayandi mategeko amategeko ari muri ubwo bwami muri ayo mategeko harimo iri tegeko ry'ukwera canke kwezwa aho umuntu yama imisosi ariko aragwana intambara yaba imbere yuko yubaka igihe amaze kubaka n'inyuma meme y'ukubaka yuko igihe cyose yama ariko arahimbara Imana yama igihe cyose ariko arashushanywa n'ishusho ya Kristo yama igihe cyose ariko aragerageza ukungene asa n'umwami w'ibihe kuko igicapo kizima c'ukwezwa ariyo pureté ni Kristo Yesu rero ni kuvuga ngo mani majambo insiguro y'ukwezwa n'igihe umwana w'Imana yaba imbere yuko yubaka canke amaze kubaka n'inyuma yo kubaka yama igihe cyose ariko aragwana intambara yo gusa n'umwami wiwe amen amen ntimukomana amashi kweli muracari muri meditation sinzi yuko umwamikazi wiwe yoshobora kongera ikintu pureté mu bisanzwe ni ikintu kiri pure nyene ni ukuvuga ikintu kitagira agasembwa rero ikintu nashaka kongera ko gatoyi yavuze ibikomeye ariko nuko muri relation no mu mubano wabubakanye birakora cyane kubana n'uwo kugendana n'uwo mubakanye cyane n'uwo muri ko murafatana urugendo
mufise ivyiyumviro bitagira agasembwa, mufise ingendo itagira agasembwa, kandi mufise n'imvugo itagira agasembwa. Aho ndahagarara cyane nko kububatse, ni vyiza cyane ko turiko turavuga pureté muri mariage, turahagarara cyane ku mvugo, umuntu akavuga ikintu kitagira agasembwa, wiyumvira ku wundi, ugakora ikintu wiyumvira ku wo mwubakanye, ko tuko tuvuga muri mariage, ukiyumvira ivyiyumviro vyiza ko mwubakaye. Amen. Rero pureté ni kubaho udafise agasembwa mu vyiyumviro, mu mvugo no mu bikorwa. Nico nashaka kongera ko Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Tubakomera amashi menshi cyane. Mwe mwandika utubazo, nibaze ko namwe muza kugira ico mubajije. Couple évangélique. Oya, mwebwe ntacyo mwongerako. Mwebwe nshaka kubahereza ikindi kibazo. Dufite ibibazo byinshi, nico gituma nipfuje yuko tugenda turabigabura. Ku bwanyu nizihe ntambamyi kugira ngo umuntu yizigame imbere yuko yubaka? Quels sont selon vous les défis les plus importants pour préserver la pureté avant le mariage? Nizihe ntambamyi zikomakomeye kugira ngo umuntu ashobore kuba utagira agasembwa canke avant le mariage? Novuga intambamyi z'ubwoko bubiri, n'amadefi n'amachallenge. Icambere nico bibiri tubwira mu migani 4:23 ngo uri umutima wawe. Iyo bibiri kiravuga ngo umutima wawe c'est ton âme, ni umushaha wawe. Uwo mushaha wawe nawo ufise imiryango, iyo miryango ni les 5 sens. Rero kugira ngo wizigame atagasembwa, aho gasembwa cane cane gaca mu mushaha wawe, gaca muri ayo maso, gaca mu kanwa, gaca mu matwi ivyo wumva, gaca ku vyo ukorako. Rero defi ya mbere niyo kuba umusirikare mwiza wo gucungera imbibe z'umushaha wawe, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gicamwo ngo kize kugutosekaza indani mu mushaha wawe. Iya kabiri ni ugucungera ukungene ufise imigenderanire itavanze n'Imana yawe. Miyandi majambo yuko utari kurakorera abami babiri, ico wavuganye n'Imana, ico wasezeranye n'Imana, ico wemereye Imana. Apostoleje kuvuga yuko twakije twinjije mu bwami bw'Imana, turi abagaragu bayo, turi abana bayo, turabasuku bayo. Rero kuja gusaba uwundi mwami canke guhengamira ku kindi kintu ukagiha ikibanza c'Imana, naho nyene no kwiyanduza kwa kwera ubu gutakaje. Rero novuga ivyo bintu bibiri nivyo numva bije horosha. Amen, amen. Katubwira. Imva ico no kongera ko kuvyerekeye amadefi ajanye novuga ngo ni impemu y'inosi, impemu iganza mu kirere, igerageza kuduseka kugira ngo ntitugendere, ntiduse nk'uko Imana ishaka, ntitube abatagira gatosi. Aho twebwe ijambo ry'Imana tubwira ko turi mu isi mbwa ntiturabisi. Iyo si rero turimwo ni ukuvuga ngo niyo environnement twevoluamwo, aho dukorera amafere yacu, ivyo turaba, abo tugendana, usanga hariho impemu y'isi ibakoreramo. Iyo mpemu igaragazwa n'ingene biyumvira, n'ingene bakora ibintu. Rero ugasanga natwe rimwe rimwe turondera kubikora nkabo, ugasanga watoseke mu mafero ashobora gutosekara. Umere gute ko watosekaye? Ni hahandi wumva ko ushobora guhura n'ibintu bigutsitaza, ushobora gukora ibitari vyo, hamugiye imbere y'Imana wumva yuko utemye, ukumva ko watosekaye kubera ico kirere ugenderamo. Donc n'amadefi kubera ko niho tuba, niho dukorera, kandi tubwiza kuba muri inosi. Ivyo turaba muri televizion biradutosekaza. Ushobora kubona amasene muri televizion, yaba amafilme, ushobora kumva imvugo igezweho, inyambara igezweho, ukumva nawe wovyadopta.
rero navuga ngo ahanini nico kirere tugenderamwo kirimo inosi kandi inosi tugwiza kuyibamwo kandi tugwiza kunesha kuko Yesu Kristo yahadusize muri inosi azi ko bimeze kandi yaratugabishije mugabo nitwe tugwiza kuja hejuru iyo mpemu yo muri inosi. Amen, amen, amen. Bariko bishura neza cyane. Reka tubandanye. Kino kibazo nashaka kukibaza Apotre, nibaza yuko impamvu ndakivuze nuko bijanye na theme y'ukwezi twahoramwo. Havuga ngo ni gute ukwizera no gukura mu buryo bw'imwemu bidufasha gutahura no kubaho kutagira agasembwa inyuma yo kubaka urugo. Okay, numva no kwifashisha uyu murongo uri muri Timotheo wa kabiri igice ni ca kabiri nyene ndasoma mbere ku murongo wa 19 shikane ku mirongo 2 na kabiri haravuga ngo ariko itanguro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye ryanditswe ku iki kimenyetso ngo uhoraho arazi abiwe kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ave mu kugabitanya 20 mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwo ntihabamwo imbombovu z'ivyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa ariko habamwo n'ivy'ibiti n'iz'ivyibumba kandi bimwe babikoresha ivy'icubahiro ibindi bakabikoresha ibiteye isoni 21 umuntu niyeza si quelqu'un se conserve pur. Okay, umuntu niyigeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigiranye neco ikimazi catunganirijwe igikorwa ciza cose ariko ukwifuza kubusore uguhunge maze ukurikire ukugoroka n'ukwizera n'urukundo n'amahoro ufatanya n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye. Ano majambo Paulo yariko ayandikira Timotheo yari umukozi w'Imana rongo ishengero mugabo akiri umujene nka benshi turi ngaha ariko aramubwira uko nyene abwirizwa kwitwara nivyo ariko aramubwira ibimufasha gukuza ukwizera kwiwe imufasha gukura mu buzima bwiwe bw'agakiza mugabo aramubwiye ngo tandukanya ibintu kuko gukura mu buryo bw'imhemu biza kudufasha kumenya neza n'igiki Imana igomba n'ikigitagomba. Hari udiscernment umuntu aheza akagira muri we ku buryo agira kumenya neza muri we nikihe Imana ishaka n'igiki idashaka kuko iyo umuntu uvuga amaze gukura mu buryo bw'imhemu ntaba kibaho yubaka ubuzima bwiwe kuvya abandi bantu bari kubarubakirako kuko ibintu byinshi birabesha ibintu byinshi birashukana ariko umaze gukura mu buryo bw'imhemu arazi neza ico umwami wiwe agomba arazi neza yuko yaraje hano muri no kugira ngo abe igikoreshwa c'icubahiro c'Imana. Rero Imana ikoresha igikoresho canke igikoreshwa kitejejwe niko ngo mani majambo biraza gufatana na kwa gukura mu buryo bw'imhemu aho iyo umuntu ariko arakura mu buryo bw'imhemu icambere kimuranga nukungene agenda yiyeza ku munsi nukungene atagira ivyo abika nkibanga muri we kandi abizi neza yuko atari vyiza Imana itabishaka nukungene yamara karagwana intambara uko bukeye ko bwije kugira ngo ahimbara umutima w'Imana. Rero ijambo ry'Imana bivuze ngo umuntu niyiyeza azoba igikoreshwa c'icubahiro Imana izotoranya kugira ngo ikoreshe igikorwa cose ciza nikuvuga ngo mani majambo ivyo umuntu abishobora kuko amaze gukura mu buryo bw'imhemu. Umwana ntazi akamaro ko kwezwa umwana ntazi impamvu abwiza kuba propre umwana ntazi impamvu akora bibi cyangwa akora vyiza apfa gukora gusa mugabo gukura mu buryo bw'imhemu utangura kumenya ati mbega vy'ukuri umwami wanje reka mbona gute ndiko ndahimbara umutima w'Imana mbega kimwe naza hano muri nose gukora kimwe yanzanira gukora umwami wanje vy'ukuri bimeze gute nikuvuga ngo mani majambo gukura mu buryo bw'imhemu birafatanye cyane nibijanye no kwezwa cyangwa ku préserver pureté mu buzima bw'iwawe kuko ivyo nivyo bigutuma ubigikoreshwa c'icubahiro Imana ikoresha igikorwa cyose c'icubahiro yateguye gukora hano muri nose. Amen, amen. Dukoma amashi menshi cyane. Tukiri ngaho nari mfise utubazo dutatu. Nanifuza yuko oya utubazo dutatu ahubwo nshaka mutubwire ibintu bitatu umuntu yoshobora gukora bijanye n'ivyo muheje gusigura kwezwa kugenderera
ubona icitegereza ari Kristo ni giki umuntu yoshobora gukora kugira ngo kimufashe gupreserva kuba atagasembwa ufise ubuzima bwawe? Okay, icambere umuntu yokora ubwa mbere nambe nuko atunga ijambo ry'Imana ryinshi rigwiriye muri we, kuko ijambo ry'Imana Yesu aravuga ngo ubeze mukuri ijambo ryawe ni kukuri, andi agaca avuga ngo mweho mumaze kwezwa kubw'ijambo maze kubabwira. Nivuga ngo ijambo ry'Imana muri twebwe niryo riza kuduha ya conscience yo kugendana ukwera no kwezwa mu buzima bwacu. Nivuga ngo mani majambo umuntu bwa mbere na mbere arondere ukungene amenya ijambo ry'Imana, amenya canke agira ijambo ry'Imana rigwiriye muri we. Ijambo ry'Imana ndarigeranya nuko nganye navyiteguriye, ariko ubundi ni nkuko wofata ibirahuri bibiri, kimwe canduye ikindi ushaka gufata ico canduye mugabo ukaba ufise n'akabido k'amazi menshi kugira ngo ico kirahuri canduye nubwo co bari kirahuri dufate kirimo koka canke bashizemo amayani yamaze kwirabura amazi gira mu cumoni ico gicapo kugira ngo ushobore kukuramwo uko kutera kuri ndani mu ico kirahuri nuko ufise kurundi ruhande amazi menshi ashoboka. Plus usuka ya mazi arazarabadiriwe ryabarira gende ryatakaza novuga kwa kwirabura cyangwa kwa kwandura uko ukomeza usuka arasohora yandi meza arinjira agasohora amwe mabi ugasigarana ikirahuri kirimo amazi ari pop asana yandi menshi wari ufise. N'ijambo ry'Imana ko rimeze muri twebwe plus riba ryinshi muri twebwe rigenda risora muri twebwe. Birivuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota y'ubugibiri iyo ryinjiye yatandukanye inyama n'umusokoro ritandukanye ngo n'ivyiyumviro vy'umuntu ivyo agerageza kwiyumvira. Ni kuvuga ngo mani majambo ryinje mu muntu yakora igikorwa rikamuha kwezwa. Ico ncambe ca kabiri nuko umuntu aba en permanence mu bwiza bw'Imana kandi umwanya ukwiriye, kuko aho utinda usa naho, aho umara umwanya munini aho hantu usa naho. Muze murabe umuntu amaze umwanya munini ari karateka mu gikoni azanye nasa n'igikoni aza afise akamoto k'igikoni. Umuntu amaze umwanya mu buyenzi ari karakoresha umuduga canke ari karakora umuduga asa nyene n'irya garage asa najya amavuta nyene ari hajya. Co kimwe n'umuntu uko ateba mu bwiza bw'Imana niko aheza akandukigwa na kwa kwera Imana ifise. Bayi wa muririmbyi yavuze ngo uko ndushiriza kumwegera amaso yanje arahumuka hanyuma nkarushiza kugira iki kwera. Rivuga ngo icaka umuntu asabwa gukora kumara umwanya munini ukwiriye mu bwiza bw'Imana. Uzurabe n'igihe umarana umwanya munini n'umuntu kanaka usigara wirota uvuri gukora ivyo ari karakora, usigara uvuga nkawe uko utwenga nkawe. Abantu benshi babagenzi bakundanye cyane n'ugutwenga batwenga kumwe iyo avuze womengo ni naka, ni kuvuga ngo harabaho ico kintu ca contamination, harabaho kwandukizanya. Plus umuntu aguma mu bwiza bw'Imana plus yandukigwa na kwa kwera kw'Imana. Ica gatatu novuga umuntu yokora kugira ngo agumane uko kwezwa muri we nuko igihe cyose yokwama ariko aragendana canke agendera ahantu hamutuma agumana ivyiyumviro byo kwezwa muri we. Kuko ari gihe abantu bandura umuntu juste kuko agendanye n'umuntu atari mwiza afise ingeso mbi juste kubwo kugendera nawe akakwandukiza ugasanga usigara wiyumvira ivyiyumviro bitari bitiko turavuga ibijanye no kwezwa. Hari abagabo benshi batanguye guca inyuma abagore babo bitewe n'amakompanyi batanguye kugenderamo n'abagenzi batanguye kugira mu buzima bwabo. Nimba abantu bagendana baca inyuma abagore babo nawe ukagumana nawe azotangura kwandukirwa n'iyo ngeso. Ndikuvuga ngo mani majambo umuntu arinde azigame ubuzima bwe bivanye n'ahagendera. Ugendana nande, umara umwanya hehe, nibiki bikokipa umwanya muniniya. Ivyo nuvuga ubundi ni vyinshi mbwambwiye bitatu ariko numvume ngo nivyo notanga bishobora gutuma umuntu agumana uko. Amen. Leka jenda mwita mama apotre apana mama apotre. Mama apotre urumva arakanuka katuzushirako kugira ngo mama apotre birakomeye cyane. Natubwire nawe bibiri canke bitatu kumbura yo kongera ko canke kimwe bivanye n'ivyo. Biragoye kugira ico umuntu avuze après amajambo twigishije, ariko kugira donc muri mariage habe amagara meza nukuri harakenewe ubufasha bwa mpwemu yera. Mpwemu yera niwe mufasha par excellence, niwe mu conseil mwiza ushobora kuba wogira kugira n'iryo ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukamuzimye. Iyo rero ushize imbere imigenderanire ya wowe na mpwemu yera
niwe aza kukwibutsa ico ya majambo y'Imana wama wumva wama wiga avuga. Hagize ikintu kitaba neza, hari umudurumbanyo mu rugo, arakwibutsa ati ibuka ijambo ry'Imana rivuga iki. Wubaha uri umugore wubaha umugabo wawe, uri umugabo ukunda umugore wawe. Rero mpwemu yera niwe mufasha mwiza ukeneye mu buzima, urondera imigenderanire myiza na mpwemu yera, nukuri ntazopfa kumara maje. Amen. Amen. Hari ikintu kitameze neza arashobora no kubwira ijambo ry'Imana rikubwira gute. Hari ijambo nkunda ryo muri Psalm, sinibuka neza, avuga ngo rondera amahoro uyakurikire. Iryo jambo rirakomeye cyane mu buzima bw'abubakanye. Kurondera amahoro ahari ukayakurikira. Hari ikintu kitameze neza uvuga ati muri situation amahoro ndayaronke he? Ndayaronkere mu guhora, ndayaronkera mu kuvuga, ndayaronkera mu guharira. Rero mpwemu yera niwe mufasha mwiza ukeneye kugira ushobore kugira amagara meza mu rugo rwawe. Imana ibahezagire. Amen. Ndafise nanje akabazo ntashaka kubaza abo ngaha, ariko ubuza kunyarusa kuduza ukuboko ndamuha inkoko. Hagira umuntu ambwira igituma yavuze kuri mpwemu yera. Kubera iki yavuze mpwemu yera? Isegonde zarangiye, byaheze, nta numwe yakirije, nta muntu numwe bavugiye rimwe. Karabaye, nta kundi Imana iranzi kandi Imana irankunda. Iyo nkoko sinzabona ariko yikura. Rero Imana ihezagire aje kutwishura kandi ibintu biriko birakomera cyane. Haleluya. Reka mbaze iyi couple, we hajya bavuze ngo ni Miss Mer kavuga sinakandi nibagiye kandi Miss Merveilleuse. Miss Merveilleuse. Urumva ukuntu hari abantu bavuga ukumva umenga ariko aranyerera, urumva biragoye nuko umusubiramo, umva aranyereza, ubushatse kubivuga we birakugora. Birashobora cyane, donc sinza gusubiramo, ari ukuntu binyereza, uzonyigisha nta kibazo. Ikibazo mfise ni gute hoba ikiganiro kubijanye no kwirinda hagati y'abubakanye. Mbega birakenewe ko haba ico kiganiro hagati y'abubakanye cerekeye kwirinda? Uvuze kwirinda nibaza ko ari kwa kwezwa Ego ku préserver pureté yawe. Ego novuga nti ico kiganiro kirakenewe nyene, kuko urumva uko kwiyeza canke la pureté turiko turavuga nimbibandanya mu bugeni canke muri mu bugeni, ikintu cose kiri mu bugeni mutegerezwa kukiganirako. Je rero novuga nti ico kiganiro si kiganiro twoshira a part canke ku ruhande hanze y'ibindi biganiro vyo mu rugo, ahubwo ni kiganiro categerezwa kwama kiri mu rugo nyene muri vya bindi vyose dusanzwe tuganira. Yego, ariko umuntu yokwibaza ati none kuvuga kuganira pureté uzokwicarika umugore wawe ngwino rero tuvuge ukuntu twiyeza, canke umugabo ngo ngwino tuvuge ukuntu twiyeza. Ariko ni muri ya sincérité, muri rwa rukundo rushitse gwera rutagira gasembwa, yanda gukunda atacinyegeje kandi atacifatiye ko, rwa rukundo ruca ruva kuri eros bifatiye ku mubiri rugaca ruja kuri agapeo rw'Imana, ndagukunda kubera ndagukunda atakindi kintu kiri nyuma. Rero ico naco nk'abafasoni barakunda kuvyumva. Jewe no gifatanya niyo pureté, kuko niba ufise umufasoni mu nzu mubanye hama ubwo rukundo nturugaragaze, hari agasembwa muri wewe, kuko hari ideni ufitiye umuntu mu bana, kuko ubwo rukundo utarugaragaza cyangwa utarumubwira, hari agasembwa muri wewe. Hama kubiganira naho ni hamwe akantu kose wumva gakubise mu mutima katamerewe neza, napfuje gato kubera namubonye yicaranye naka canke yavuganye n'umuntu kanaka, nimba hari akantu kinjiye mu mutima gatoyi ni mukaganira. Ntugume wimba muri wewe ngo none byo muri bapfaniki ko yahora avuga ko bakorana kujya nabo bagenda ubuhoho kubera iki yamuzanye mu muduga,
utwo tuntu kirazira kutugumana ico kiganiro no kukigira sheri ndakubaza ujya muntu ibi n'ibiri hama ico kimaze guseseka igihute kiba kimenetse kukwezwa kuba préserver ariko ndoba ndavutse murakoze amen koma amashi menshi cyane rero nashaka kugitumbereza kandi mu bundi buryo kuri ivyo nyene nizihe ngaruka nziza canke zibi mu kutaganira canke kuganira ivyerekeye gupreserva ta pureté mu rugo sinzi ko batahoye ego ingaruka nziza zo kuganira n'ingaruka zibi zoshika mu gihe ico kiganiro kitabaye ego nkuko yavuze ko bibwirizwa kuba mu buzima bwacu bwa misi yose ico novuga ngo ahanini habwirizwa kuba ukuvugana ukuri ukutarenza ko ikintu cyo gutuntuza umutima ukabika mu mutima ntukakirenze ko hari ivyo kurenza ko bisanzwe hari ivyo kurenza ko navyo biri mu migenderanire abantu bagirana bituma bagirana imigendera myiza kurenza ko ngo urukundo rurarenzako hari utuntu umuntu arenzako mbwa hari n'ibindi vyo kutarenzako rero kuvugana ukuri ni vyankenegwa kugira ngo ushobore kuzigama amahoro hatabaye kuvuga ukuri nk'ubu namubonye hari utugeso yatanguranye abantu batangiye kugendana nabo canke imvugo yadukanye nkabimubwira mbega iki kintu bituma haba amahoro kivaho abadamu kenshi usanga turafuira abagabo bacu kungeze ko muri zitandukanye muri rusange usanga abadamu bafuira abagabo babo ntarinze ko exagera ngo ndabishiramo ama exaggeration ni bibi canke ni natwe bw'abagabo turafuwa navyo ni vyiza nibyo nashaka kubaza ni bibi canke kugira ngo twumve yuko natwe twacha tuvuga ko dufuwa uko uvuze ari bibi dufuhira natwe nuko bafuira gato rero umuntu ukunda byo kurura mufuhira rero nta kurenza k'ibintu ngo bireke ni mu kivugana ico kintu mugabo utariko uramwiruka inyuma umubuza amahoro ari kintu koko cakubakiye canke hari ikintu wabonye nk'emuyera ashaka kukwereka ati ujya muntu bari kumwe ashaka kuba atari n'umugore ari n'umugabo mugabo ari migenderanire itari myiza ishaka kumunyereza mu byo bacu yavuze ati abantu mugendana bashaka gutuma utosekara umuntu ashaka kwadukana bagaze je ndazi ko kera hora kunda kumbwira ati ujya muntu yarakunda kumbwira kandi kenshi namasanga ari ivyo ariko arambwira rero nico ndagishimira Imana oya imigenderanire isanzwe n'abandi badamu cyangwa abandi bakobwa canke imvugo munatungo ngo nagaki nkaca numva nyene hari ahantu binshize doni kwa kuvuga ukuri kugira ngo du préserver ya mahoro bwa bucuti kwa kwera habura gatosi imigenderanire yacu rero ngarutse ku kibazo cawe kuvugana ukuri gupreserva iyo pureté hagati yacu bituma mubana amahoro mubana huko Imana ibishaka bituma uba umufasha ko kukaburi kuramufasha gushika muri destine yiwe nawe akabari karagufasha mu kubakana kuko jambo ry'Imana rivuga ngo babiri barutumwe sivyo Imana yashatse ko muba umugore n'umugabo nuko hari cishaka igikorwa ishaka gukora sino yari gushaka ko abantu bibera umwe wese aba umwe bikamworohera yashavura bikabivyiwe ntiyagira undi yanduza yagira iki umenga vyo korosha ro ni mwe mu yisi rimwe ifatira ngaho bakabona yuko umuntu akwiye kuba wenyene vyoroshe ariko Imana yo yashatse yuko haba umugore n'umugabo nuvuga ngo baruzuzanya barafashanya kugira rero muzuzanye koko ntujane mugenza mu muriro nuko upreserva haba uko kuvuga ukuri mukubakana mugafashanya hakaba cyagikorwa koko Imana ishaka kubaka muri bwe kigashika ntigipfube kuko ama couple menshi ari haduka ingorane ukabona uti none finalement umugambi w'Imana est-ce que kurashika muri rya couple odora yukuronka abana est-ce que bariko barubakana est-ce que hariho baraho bariko barubaka kazoza kabo ko Imana ifitiye umwe wese rero ni vyankenegwa gu préserver iyo pureté kugira ngo dushobore kubana amahoro dushitse igikorwa Imana idushaka ko muri nosi amen amen ndafise akabazo kuri ivyo nyene sinzi ko mwabyumvise baguma bavuga ko mu rugo dukwiriye gupreserva pureté kandi tuganire ariko none umuntu ariko aravuga kutagira agasembwa pureté mu rugo canke utarashobora kubaka twumve
navuga ngo tubusambanyi canke umuntu arashobora hari abantu bashobora kuba nk'ubu ariko bariyumvira ati je kubera ntasambana donc ndi pure canke nta gasembwa mfise. Sinzi ko mwodufasha pureté igera hehe umuntu atakora ico kintu, eske yoshobora kumva muri we yumva umengo nta gasembwa afise ni pureté? Uko tuvuze abubakanye nabo ni giki, hari igihe usanga ivyo bibazo umuntu ashobora kuvyibaza. Sinzi ko kaduhere ngaha. Ibijanye no kwezwa ntibigarukira gusa ku bijanye n'ubusambanyi, ko ijambo ry'Imana ntirivuga gusa ibitejejwe nk'ubusambanyi. Ku bwanje novuga kwezwa canke pureté igenda gushika kuri ico kintu cose ijambo ry'Imana rivuga ko kitabereye kuba mu ngoro ya mpemu yera ariyo mibiri yacu. Amen. Nikuvuga ngo ntibigarukira ngaho, ariko mugabo kandi ivyo navyo by'ubusambanyi navyo birakomeye cyane. Nitize gatoya ari majambo yandi kuko ngaha turafise abakiri batoya bataragira mariage, ariko mugabo kandi nabayigize nabo nyene bavyumve. Imigani 5 ku murongo w'9 gushaka ku murongo wa 11 haravuga ngo woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe. Gute umuntu yiha uyundi akonona igikundiro ciwiwe? Nivuga ngo mani majambo umuntu asanganywe igikundiro mugabo hariho abantu bakimumarako. Nta numwe Imana irema canke izana hano muri nose atagikundiro agira. Mugano bavuze ngo woye kwiha abandi nabandi bonona igikundiro cacu. Ngo narubura kigongwe ntumumarire ko imyaka yawe. Nivuga ngo mani majambo kwemera ukizera ivyo Satani ariko arakubwira niwe biri kirita rubura kigongwe ngaha. Ivyo akwereka umengo nivyo vyiza nivyo bibereye, ibi wo bikora urazi byoca bigenda kunukunuko. Avuze ngo rubura kigongwe ntumumare ko imyaka yiwawe. Vyumvikana neza ko kutezwa kubuzima bw'umuntu urashobora gutuma imyaka yiwe hano muri nose iba mikeya. Nivuga ngo pureté iza kudutuma turamba. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga kubana ko babwirizwa kumvira abavyeyi, kuko ico naco kutumvira abavyeyi nukutezwa. Ivyo navyo bituma imyaka yiwawe d'abord iba mike ngaha minose kandi utaragira n'ubuzima bwiza. Nivuga ngo mani majambo gukora ico kintu cyose ijambo ry'Imana ritubwira ko kitabereye twebwe abana b'Imana, twebwe tumaze kwinjira muri bwami, twe dufise ayandi mategeko yandi atugenga. Ivyo bituma imyaka yacu idushira ku nco gituma kenshi zorabe abantu bagendera mu vyanduye. Ushobora kubona ari umutama afise iminkanyari kandi ari umujene. Umuntu nawe azigama ubugororotsi muri we n'ukwera muri we yama yiyubura igihe cyose mu nkome zishe. Misos kenshi usanga uwo muntu bamuha imyaka adafise, bamuha imyaka kenshi myinshi mugabo afise nakuba muha imyaka mikeya kandi afise myinshi. Birigace komeza kavuga ngo abanyamahanga boye guhaga ivyawe. Abanyamahanga bariko baravuga ni bande? Ibi vyose ni Imana iri kiratubura, ni Imana iri kiratwereka aho ivyacu byononekarira, aho ubuzima bwacu bwononekarira bice mu kugira mu gukora ibitejeru. Ngo abanyamahanga boye guhaga ivyawe. Ivuga ngo umuntu ashobora gutakaza umugisha wiwe. Ikintu kunze kubwira abantu umuntu ashobora kwakwa inyenyeri wiwe canke bakazimya inyenyeri yiwiwe. Tuko turavuga inyenyeri niga capacité surnaturelle Imana ishaka ubuzima bw'iwawe ikuronsa amafavera abandi batari ko bararonka. Rero uburyo bumwe novuga abayacceda ko nukutera nukutazigama pureté mu buzima bw'iwawe. Ivyo bituma ivyawe bihaga abandi. Ori ari wowe binezerewe ukubaka inzu ariko ntuyibemo, ugateka ariko ntufungura ivyo watetse, ukagura impuzu ntaba ari wowe uyambara. Bacavuga kandi ngo ivyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi. Ibi byose n'ibintu na consequences aza kugaragara kuri uyo muntu atariko arazigama ukwera mu buzima bw'iwiwe. Ivyiwe abisanga mu nzu y'uwundi muntu. Ivyari kugira neza ubuzima bw'iwiwe abisanga mu nzu y'uwundi. Muzosanga kenshi abantu bari ko bateye imbere kuva kera mugabo abandi nibo bateye imbere mu gishingo ciwabo. Ivyabo vyarazimye, ivy'abandi biraka. Ivyabo vyarahagaze, ivy'abandi birabandana. Kubera iki? Kutazigama pureté. Birigacirangiza ivuga ngo nawe ukazoboroga kwiherezo ryawe.
bajene muri ngaha niba udakeneye kuzoboroga ku iherezo ryawe zigama ukwera rindira umugabo imana guteguriye ntugahire ubura kigongo yonone igikundiro cawe ubone ngo imyaka yakujanye ubone ngo abandi bariko baragira mariage abandi bariko baragenda hanze abandi bariko baronka ubuzi butuma baca babaho neza zigama ukwera kwawe woye kuzoboroga mu iherezo ryawe. Amen. Amen. Koma amashi menshi cyane. Nibaze yuko nico kibazo ni kwera ciyavyishura presque vyose. Ikibazo nari mfise yamaze kucishura no kuri ariko nabandi gihe baraza kugira ico bongereje ko ngire ico nongeye ko gatoyi kuvyo muvyo bacu Apotre avuze kuko twavuze yuko tuza kuvuga ivyo twabayemo. Yes. Kokano niko. Nituguma niko cyane. Mu ijambo gusa kuko harabari ngaho bavuga ngo none ko bavuze Yesu none nanje ntibamvuze. Yumva ntibindaba ni bya Yesu ari hejuru cyane hari gihe usanga mu buzima ru Kristo Yesu tumushira hejuru cyane ngo none ko yari Yesu ngo reka ngo twe turi ngaha turi ngaha mugabo natwe dusa nawe kandi tegeza gusa nawe. Amen. Agira nambike mubiri ico ahejeje kuvuga Apotre. Tubona kijijwe muri 2010 nari mfise imyaka 25 ndari mu jeune cyamuharura imyaka afise calcul mental oya nta nakime navutse tubandana hama ugikizwa hari abantu bakijijwe batabaye mu buzima bubi bwa impureté canke butejejwe canke batagendeye mu biterasoni. Imana ibahezagire cyane. Vuga amen. Ariko hariho abandi rero nk'abatwebwe usanga bari barakandamijwe kabisa bari hasi gose. Jackie Chan. Mwamba rumva. Yego. Rero iki kintu iyo tuvuze kwezwa jewe ndacumva cyane kuko ndavyo navuye naho ngeze uno munsi. Rero iki yaravuze cyo kwizigama jewe narakijijwe nduzura muhemu yera mugabo umushaha wanje ntiwabohoka kubitejejwe. Jewe nari wa wundi yamari karakebaguzwa igihe cyose nkaca niha amamotife nkuko nawe ushobora kubuyiha no munsi uvuga ngo ndiko ndarondera uwo tuzokubakana. Umva ntaravye sinzomenya ukungene mpitamo ndateba ndagwara igikebo mbaye babandi yari kuko nari maze gukizwa ivyo navyo ntivyejejwe naratevye ndaruha nkumva yuko ndiko ndandigana kugira ngo mbe mu bwiza bw'Imana mugabo ivyo ngira ngo nandi masuje y'ikindi gihe kuri jewe ntivyava ku ngeso ariko hariho inyandiko zari zihari kuko ntiyari jewe jenyene n'abatoyi banje bose baruko. Ariko nagira mvuga iki kintu yuko ako wita gato deuxième regard prolongé murahuye ntiwabiteguye none ko udashobora gupanga abo muhura mu nzira urarenganye mugabo akantu kaciye kaza mu mutima ngo raba neza witegereze ako rero ako niko kazana kwandura mu mutima wawe. Raba neza iki wenda ndimo mwaramukaje nimba wamubonye raba neza urabiki contempler on contemple le Seigneur seulement. Amen. Imana yonyene niyo gukontemple Imana yonyene niyo kwihweza kwitegereza mu madetaye yose. Amen. Ariko ako nukuri jewe kari karanshize hasi siko kari konyene byari hari n'ibindi byinshi mugabo ako nako nyene kari kanyedetse kandi karazana gutezwa muri jewe sinavance hari ahantu ntagera mu bigenderana yanje n'Imana kuko ako naronka mu bwiza bw'Imana kaca gatakara. Navombera mu gitotsi naravoma mugabo ejo bigaca bigenda nkavo rero ico Apotre karavuga nivyo cyane kuko utihanganye ngo uzigame uko kwezwa ntaho uri kuraje sindakubesha kuko nanje ntaho nariko ndaje. Ariko rero filme yaheze neza kuko mpwemu yararambuhoye hama ndateba je ubwi wanje nyene ndasenga isengesho nkunda cyane kandi nshimira Imana ko yinjize ku mutima
ndarekuye wowe uzompitiramwo sinzosubira no kuvyiyumvira. amen Niyo byavuye bigenda neza. Rero kwara kubashingira iyo ntaye kugira ngo mumve yuko it's real. Ni by'ukuri ibyo tugo turavuga sama verse gusa n'ubuzima. Imana ibahezagire. amen 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 Jesse no ngo byose babivuze. Hari ikintu apotre yavuze nibaza yuko coba kiraba reka ndakivuge muri ubu buryo. Ni giki kuko turi mu ishengero n'ivyo byinshi byagiye biravugwa muga tuvuga ku byerekeye abantu bakijijwe. Ni giki umuntu yabukijijwe yabudakijijwe ashobora gukora mu buzima bwiwe gituma iyo pureté yitakaza canke aba muri ubwo buzima bwa désordre mu bwo buzima bubi bikonona ubuzima bwiwe bwa kazoza. Sinzi ko nashoboye kukivuga neza. Ni kintu novuga ni nubuhe buzima hariho ingaruka mbi yo kuba mu buzima bwa désordre bwo kuda préserver la pureté que ça soit umuntu akijijwe cyangwa udakijijwe bituma bitosekaza cyangwa vyica kazoza kiwe kuko hari abantu bavuga bati jewe urumva ndacara umujene ndacafise umwanya ndashobora kwikorera ivyo nshaka ndashobora kuboko nshaka ninagira mariage canke ninabigwamo kumbure nzosaba imbabazi canke nzosaba imbabazi Imana canke nzosaba imbabazi abavyeyi canke nzokwibabarira canke nzobandanya kumbure kindi gihe ngire mariage byose ndavyibagire ndengane nko kumengo byari ibintu bisanzwe cyane. Est-ce que ubwo buzima hari ikintu bushobora gukora mu buzima bw'umuntu bituma bwica fiture yiwe? Sinzi ko cyane gose. Garuka kuri jewe nyene. Sinari nk'ibintu nka bibiri ugira sinari ruhebwa umugabo nari kure. Jewe ivyo nakoze nabikoze ntakijijwe. Mugabo maze gukizwa byaransanzeyo. Mu yandi majambo ukizwa udakizwa hari ikintu muvyeyi wacu yama yakunze kutwigisha avuga ngo hari ibintu bibiri bitazimangana mu isi y'impwemu. Ijambo uvuze n'igikorwa ukoze. Rero muri kazoza kawe birakuratrapa kuko iyo ukoze igikorwa canke uvuze ijambo barandika mu isi y'impwemu. Utabisabiye imbabazi ngo bisambuke bicacuke ni projection ni deni ujanye nakantu ufitiye abandi. Yesu aravuga ngo umwami w'inosi araje kandi ntaca mfisemwo. Bo nawe ubutwaye akantu ka satani muri wewe bitebe bitebuke azokuratrapa kandi azoka kwishuza kandi akakwishuje n'Imana ntizoshobora kugutabara kukivuga iti none wewe rega biri legal afise ugwandiko ruvuga yuko umufitiye ivyiwe. Ntibishoboka yuko agutabara ariko nagire mvuge rero nti ego cyane wigenjeje nabi uvuze nabi uhisemo nabi ubaye muri izo ngeso mbi waba udakijijwe canke ubikora ukijijwe bironona kazoza kawe kuko kazoza kawe kandikwa n'ivyo uri kuraba mu ubu. Amen. Le futur n'amashwa yawe y'uno munsi. Uno munsi uri kurahitamo nabi ejo uzobaho nabi. Uno munsi ni wahitamo neza ejo uzobaho neza. Rero ego cyane jemba ndagezaho nanco nukongera ko ni giki uri kurabiba uyu munsi. Garutse kuri ivyo evangelist Midogoreje kuvuga igikorwa n'ijambo ni imbuto. Uri kubiba iki uyu munsi? Imbuto iyo umuntu ayiteye ntiraba ngo uyu muntu anteye ninde ava hehe uyu muntu anteye areha gute. Ico ubivye nico utegerezwa kwimbura. Ibiye nibiraba ngo umuntu arakijijwe canke ngo ntakijijwe. Harababivye bibi bakijijwe n'ababivye bibi badakijijwe bose baravyimbura muri kazoza. Niva mu mani majambo umuntu akwiye kwamige cyose ariko arisuzuma kandi umuntu harinde ararindira ngo bibe byinshi kuko satani mu bintu novuga maze kubona kenshi akunze gukoresha nk'ama tactique cyangwa nk'ama strategy ni gake satani agutera ukumva ko watewe. Umuntu aza gutahura ko yatewe n'umuntu w'impwemu aza mu kantu gatoya juste ukabura beshe ndi kumwe na naka kumbisiwe muri kumwe ndi muri ville mugabo nturi muri ville utwo tuntu duto wo mumengo ni ibintu bisanzwe. Urumva imodoka yamfanye twaguye muri ambuteyage
just kugira ngo justifie igituma washitse utevye utwo tuntu duto n'imbuto uri urabiba iyo uri kuraja wowe nyene ubwawe uzokwamura ivyamwe bikomotse muri iyo mbuto uri kuratera uyu munsi rero ivyo ntibiraba ukijijwe ntiraba udakijijwe uwo ari we wese ica ariko arabiba uyu munsi ijambo rivuga ngo ico biba ico uzokwimbura iyo ni principe hari ngaha mu inosi kubiba no kwimbura ntibizokwigera bihava co kimwe nuko imbeho n'ubushuhe canke ici n'imvura bitazokwigera tukiri ngaha misi bizokwamaho n'igihe umuntu azokwama ariko arabiba hazokwama hariho iyimbura rero raba uri kubiba iki abahungu umuhungu arabesha umukobwa ati nta wundi mfise nta wundi nopfuma mpfa umukobwa akavyubakirako nawe uca mbwira abakobwa Yesu ashimwe mushire akayungiro mu matwi yanyu amajambo yose bavuze ntashikireyo yose gutyo nyene nico kibazo mwama muri ko muragira kwa rojanti ugiye abagwaye ugiye mu bahungu no mu bakobwa no mu mama niho hari benshi kubera iki bakira batayunguruye tandiswe umuhungu we arabizi yuko ivyo abwiwe hari amapurusanda avuga ati bishobora kuba vyo canke ntibibevyo reka kumva vyose bariko barababwira kuko akarimi kakuresha bavuga ngo kama kagize iki kama gasoza ivyo ariko arakubwira ejo azobibwira uwundi n'ejo azobibwira uyundi mugabo ngaruke kuri uwo muntu ariko aravuga ubwo bubesha ayo majambo uri kuravuga mwisi imwe mu biriko birandikwa nk'amategeko nibitaba kuri wewe bizoba ku mwana uzovyara ukuri kurababaza uyundi majambo uri kuramubwira kandi ubizi ko utazobikora umubwira ko pfuma urumva uheba vyose mugabo atakincoza kumuramplasa mu buzima bwiwawe akavyubakirako munyuma akaza gusanga sivyo ni imbuto uteye uzoyimbura utayimbuye wewe abana bawe rero uri kubiba iki ico umuntu ashobora gukora kizwa dakizwa mugabo kizokomera cyangwa kizogira impact cyangwa amaefe muri kazoza kiwiwe nica ariko arabiba uyu munsi naco bikubwiye gutabagura umutima w'umuntu umunsi naco bikubwiye ko n'umutima w'umuntu biramusha jewe uravyumva nkora ivyo numva nshaka ni imbuto uri kurabiba wewe nyene bwawe uri uriyegeraniriza muri kazoza abazoza bakora nk'ivyo nyene atana kimwe kigize iki kivuyemo hariho akantu gatoya nigeze kumva n'umukozi w'Imana agerageje kudelivera umukobwa biranga uwo mukobwa yari yagize mariage ari umudamu mugabira gorana karonka umwana barasenga barasambura ibicaniro byose barakora ibintu byose barisonzesha mu nyuma ati none kubera iki kintu kitava mu nzira umunsi umwe umukozi w'Imana akarasenga arabaza Imana none kubera iki bidacamo kubera iki bidakunda kubera iki bitari ko biragenda neza tubwira ico twokora Imana iramubwira ngo nyina w'uyo mukobwa imbere y'uko apfa yaramuvumye katazoronka umwana mu nyuma umukozi w'Imana arabaza wa mukobwa ikiracu n'ikindi kintu gikomeye cyane ubona yambuto tuyiba wa mukozi w'Imana arabaza wa mukobwa ati mama wawe imbere y'uko apfa yarakuvumye ati ego yaramvumye byagenze gute wa mukobwa acaravyibuka atangura kurira nako yari umudamu ico gihe aramubwira ati gihe kimwe hari ikintu tutumvikanye ko na mama candashavura ndamukubita ikofe ndamukubise ikofe atarambwira ngo mwana urubahutse kunkubita mwana ntuzoronke nawe ukuboko kugukubita kuko wobabara nkuko mbabaye nivuga ngo mani majambo yaravuze ngo wo je nkubiswe n'umwana nawe muri kazozi iki kintu ukoze ntuzoronke uzokigukore bisigura mani majambo inda yawe yuga ntuzoronke umwana barinze baheza atamwana aronse ivyo nivyo nkunze kubwira abantu hari bikogwa n'imbuto zibibwa muri buno buzima kiretse Imana igize ubuntu nabwo nyene burenze bidahagaze ku masengesho akoze Imana gusenga nushaka uhamagare nde sinzi umukozi w'Imana uyu munsi yoba akomeye akoresha ibitangaza biteye ubwoba naho nyene ico kintu kitazomuva imbere kubera ko ni itegeko ryo mwisi y'imhemu n'ikisi y'imhemu yagize iki ya decize kandi Imana iravyubahiriza